abantu mwankurikiye ejo nari nababwiye ko nzobasangiza intahe canke mumenye itandukaniro ryanje n'abandi barungika abantu Dubai. Jewe uwo ndungitseyo ndamukurikirana niyo agize ingorane nkongera nkamukurikirana. Iyi ni intahe ngomba ndabasangize y'umuntu yitwa Bienvenue. Amahoro mugisha muraho natwe turashima Uwiteka. Yego hama nitwa Bienvenue nkaba nshaka ndabasabe service mumfashe vraiment n'ukuri jewe ndarushe vraiment ndananiwe kandi numva mu mutwe bitameze neza niyo mpamvu ndabaciye kugira ngo mumfashe. Ndi ngaha Dubai nkuko mwari mwadufashije ubwa mbere kuza ngaha Dubai mukatubwira duce kuri rya nimero yaherezo na 49. Ego twarabikoze turashika mugaha rero kubera ko je nshitsino arantwaye kwa muganga basanga ndakomeye nta ngorane mugabo ubu numva ntameze neza mu mutwe bivanye n'izuba ko ari ryinshi. Rero ndasavye mumfashe kugira ngo ntahe mu Burundi, mumfashe munsabire ntahe mu Burundi kabisa mwamukoze. Ndabinginze mufashe ntahe mu Burundi. Ubuzima bwanje numva ndino butameze neza no guturubura ndamaze kuyinga vraiment ntibimeze neza mu mutwe. Ndabasavye n'ukuri mumfashe munsabire gutaha. Ego sawa murakoze muzoba mukoze munsabire vraiment muzoba mukoze. Ego kuko itike y'indege amafaranga maze gukorera ariyo vraiment ndabasavye munsabire muzoba mukoze kugira ngo ntahe. Nitwa Sengiyumva Bienvenue murakoze vraiment. None haciye hakurikira iki? Nkuko je nababwiye ukuntu ndabikora, abantu bagenda Dubai mbafise communication n'abajya ba boss babo aho bari bafise telefone zabo. Icyo naciye nkora nacinja kunegosia n'umu boss wiwe, turaganira ndamubwira ko umukozi ashaka gutaha bivanye n'ibi. Ivyakurikiye reka mwumvirize iyindi audio igira kabiri. Aha nari maze kuvugana n'uyu mu boss ariko ntaragaruka k'uyu mugabo. Nukuri jewe kubera ko n'akazi nta nako ngishoboye neza kubera ko numva meze nabi. Nari maze amezi 2 ukwa gatatu no kwa kane. Ego nukuri ndabasavye nk'abavyeyi mwama muriko murafasha abandi nanje mumfashe munsabire gutaha muzoba mukoze ntahe muri kwa gatanu vraiment numva ntameze neza rwose mu mutwe si heza ubuzima si bumeze neza. Ndabinginze n'ukuri. Ego sinzi ko mwavyumvise neza, avuga ati n'akazi ntakashoboye neza amaze ukwezi kwa gatatu no kwa kane. Ibi yabimbwiye mu kwa gatanu wambwira ati nukuri mfasha ntari. Nibaza naciye nkora iki? Naciye nshishikara. Reka ndabumvishe iyindi audio imwe. Ntuvuge ko utumvirije audio ya nyuma niza kubatwenze ndabizi. Sawa reka tugende. Amahoro Dani ko ndagutelefona kugira ngo ndakubwire uko bimeze ariko sindagutoye kuri izo message nakwandikiye z'ibijambere. Iyo nimero yawe nagwahaye y'umubosi ko twebwe ahantu turi kumwe nawe tumwandikiye ntatwishura tumutelefone ntatwitaba. Ndashaka rero bimfashe muraba sawa ko jene hana numva miriye kweri wapi mbona mu mutwe ntameze neza kabisa byashaka gutaha kweri bantahane. Yego nkuko bisanzwe abakozi iyo bari Dubai mu vy'ukuri ntibashobora kuba bafise inimero z'ababose babo. Ibi namwe muravyumva. Niyo bokwiyaranja bakazigira bagiriza z'abatoya urumva mugo ntashaka kuronka inimero z'umushefu wa company uko biri kose usanga bigoye. Mugabo rero urumva je bamaze kubimbwira uzi ko wagiyeyo ahantu je ndakurungitse ntafise nimero ziwe
sinohirahira ngo ndagire ntafise ahantu nza kuvuga ati uyu muntu afise ingorane nyabona ni bumufashe, ntavyo nokora kweri. Oya, aha rero ciye nkora ico mbwirizwa gukora, kandi mu kanya gatoya inyishu yarabonetse bimaze gutungana, ahubwo niwe yaciye ahitamwo yuko adataha. Yego, n'amahoro n'amahoro. Daniyeli Mugisha, Imana iguhezagire, ikongera umugisha kandi uri mugisha. Imana igufashe, ikurinde, ikuzigame, ikuzitirire. Naragutabaje kugira ngo umfashe basi ndabe ko ari covamwo. Ego warabikoze. Ego ndabona biriko biragenda neza, biriko bigenda neza n'ukuri, ni vyiza cane. Ego ndashimye cane rwose bivuye ku mutima. Yego nkuko wama ubikora uzokamukorera n'abandi nkuko wankoreye. Yego ndashimye cane rwose, Imana iguhezagire. Sawa sawa, mugize neza kandi mwaragize neza kumfasha, ko hari hageze ku ntambwe ebana. Ntabona iyonja kandi ntabona iyomva. Yego ubu ni vyiza kabisa, no ku kazi ubunye ni bo nta ngorane n'imwe kweri. Yego sawa sawa, murakoze. Murakoze rero, je nta vyinshi ngomba kubabwira. Bibiliya nivuga ngo bazobonekera ku vyo bama, ariko je niyo ntobaha bino ndazi ko mubizi yuko ariko ndabikora, kuko nama nabikoze mukabibona. Uyu rero ni umwe muri benshi. Hariho n'abandi usanga bataciye mu makampuni jewe tuzinanye canke abantu ushobora kuvugira, ugasanga nabo bahura n'ibi bintu nyene, abantu nabo bagaca bakandondera nkabafasha. Ibi murabizi. Uyu wewe rero urumva ko aba yaciye mu kiganza ciza, muravyumva namwe. Umuntu aciye aho je namweretse, nkaba ndaza ahari, wumvise ko avuze ati naciye kuri yani mperezwa na karantinefu, ni kuvuga ni 61, 99, 79, 49, imwe ya Jacqueline wa Mukenyezi akunda kubafasha. N'ubu hariho bonisi nabibaha, promosiyo ngiye kazi Dubai. Turakeneye abubatsi, abafundi 50 bahembwa 1,300 c'amadirihamu, 350 y'amadolari. Kandi hakongera ko amayeri experimenteri ayo mafaranga acarenga. Harakenewe abayede 200, hari abahembwa 300 ku kwezi y'amadolari, bakabagaburira. Ariko hari n'ahandi batabagaburira, bakabaha amafaranga arenga 300 bakimenya, bagakora amayeri experimenteri. Hariho n'abashefu bakenewe ariko bazi icongereza. Ni ukuvuga ngo hariho n'abakora ibintu byo gusasa amatapi. Ubu hari ubuzi bwinshi. Nimba ukeneye kuja Dubai, amahirwe naya. Ubu rero n'indege ya Kenya Airways igiye gutangira gukora. Itangazo ryarasohotse, n'ibiciro bigiye gupunguka cane. Uze ugende mu ba mbere, ntuzohave ucegwa. Murakoze cane, Imana ibagirire neza.